Za chapati! Ushaka kugira ibisusu byiza ngura tupi chapati. Tumugira ibisusu. Shaki ibisusu ngura tupi chapati tumugira ibisusu. Chapati nani? Amajana 5 gusa. Oya, ndakugira neza ariko. Kakazanga. Za 2000 tutwara zine fungiritse kuri 2007 tugarukikana kuvuga ni muzi ko ari umukobwa adafite ibisusu ashaka kugira ibisusu za chapati uri umukobwa wabuze igisusu uri umuhungu wabuze umugira pompopo za chapati Sa? Wowe nyene uri kuraga. Kanyana? Kanyana? Oui. Ibi ni biki ndiko ndabona. Ndiko ndarota cyane. Ubu nyene ariko aragira ibi. Manje, ndabiranga. Ibi ni biki? Umuntu atarafungura bivuma akaba ariko wabizanye ni biki? Nje naguze izo chapati. Mana we waziguze. Hariyo kubarabara. Ngira ibirungo birimo birarenze ni ibintu nibivyumvira. Umuntu adafungura ikintu nakimwe mu gakaba ariko aragenza na chapati. Nivise nesigura ibintu byagenze gute. Hasty. Nanje ndagiye mbonye ari chapati. Ijya. Nanje kwirutse. Ahubwo ahantu wazikuye. Nakufasha gucapa hama n'abandanye ujye. Naziguriye kubarabara kandi naje sinari ko ushobora kuzijya kuko nje nariko ndajya ntabwo nigeze ndamana ikintu na kimwe. Ahubwo ahantu wazikuye cyo tuze kuhanyereka. Tuze tuzigura tuze turazimuzanira ko nadashoboye gufungura ikintu na kimwe. Zo kumaze bafungurize nyine. Urabona ko ariko biraza.
Je ntivanoroheye ndaza kubakoreka ku mugoroba nta kibazo. Oya ibintu byokunda ngo tugende ubunyenge ku kazi uturahanyirika ibyo sinovyemeye. Nanje capati zanje yaziriye ashungurira izindi zo ku Nta kibazo s'amafaranga ahubwo nyabuka. Arasa. Yo gusa. wasanze capati zanjye zifite ikibazo ugarutse n'ingoga Zimeze neza ahubwo mukuru wanje yamambaza imisi yose ngo icapati rero ndamuzanye kugira ngo muvugane kubera ko yambwiye ko agiye gushaka gukora. Zino capati zanjye ndakoresha amata nkakoresha ivyema bibisi kila kintu cyose ndagira kandi umuntu wese aje capati ziwanje mu mezi abiri aba yamaze kugira ibisusu cyangwa ibitamatama nkuko ofisi ibitamatama Watugira ibitamatama cyane. Ndajeho naravyibuka. Igisusi inyuma. Ndovyibuha mu misi. Karibu. Maji capati zawe yazizanye ndumva zimeze neza. Mbenga hanye we nitwa bandi. Nitwa Korode. Umutesi w'icapati. Mama. Kubera zinasanzwe zimeze neza. Imisi yose turazizana misi yose udasiba. Umvise. Muyandi majambo ugomba nze ndakuzanira muhira commande. Ntugire ikibazo. Nta ngorane gira nzademerere rero kugira. Mugabo rero ndazizanye muhira uzocushira kwijana. Nta ngorane. Urakoze cyane. Gahunda niyo nyene turagiye ukaze none ntengende utu zitana muhira. Nzozizana. Za capati ushaka ibisusu kyo mana. Kazero ya mbere, zero ya kabiri, zero ya gatatu niyo gurashikako uca winjira. Ntugire ikibazo ndahabonye. Nzora ndazizana. Kandi urakoze cyane. Ingene usigaye ari umukiriya wanje wa cyane. Ntuzombeshe ndabigusavye. Kubera kuko imisi yose namamvyukira hariye, byemaze kundambira. Ntugire ikibazo nzoza. Ziya kutazombesha. Erega nari namaze kurambirwa no kuguma nza gutora hariya amacapati. Uburyo ziba zizana ku mwanya. Ntugire ikibazo uri umukiriya wanje umaze igihe kirekire ushorera nzoranza ntugire ikibazo. Okay. Karibu rero hashika muri habone kugira ngo uzare bikorera kwashi. Urakoze cyane. Urazi hajya ku kibanza dukora turi babiri. Kandi burya abakiriya iyo batambonye jewe kenshi ntibakunda kudushorera. Kubw'ivyo rero namaze kuhabona nzoza. Tora kugira ngo ati ngende abakiriya banje no masaha. Niho baza ari benshi cyane. Hama murakoze. Okay sawa, hama mbwira akazi keza. Namwe mbwira umunsi mwiza. Kandi ntimwibagire ko zino capati zacu zitanga ibisusu. Nibiki none? Bazi mbufise wangene mu mutwe. None ntizitanja. Nibiki none? None ngumugiri mpuwe ngumugiri. Tunda gukuriza indeba mu mutwe. Nubona ko umaze imisi utanoba. Ejo sinoze. Ndabagenda wano wimvana ko n'abantu baje ngabo gutwenga. Ejo sinariye ibyapati. Capati. Icuzi ni ibyapati bro. Nyene. Capati. Manje ngire gatoye kuganza kugura icapati rum. Icapati? Icapati manje ndagukuriye mu bicafu mu. Uzana bini. Mugazongura nakakaduka wanyemerera. Ndagurira indega ahubwo ye ntubizi. Imwe badumisha uku. Vut. Kwitiyara. Hera barero ngemukora. Kandi uzohavuna mvuna n'uruti. Nawe vuga kwa mama. Mama tuzoza kumukura ruguru mu manuka.
by'ukuri mabuja nagira ndabibutse yuko burya uno munsi mushikanye amafaranga ngana n'ibihumbi 30 mufitiye. Rero nimba mwa muyafise murashaka kuyama kugira ngo ati ngende ndabe ko nakwangiriza gataye nkakora mwamugize neza. Akibaza hewacu kibazo cy'amafaranga nta kihari. Jamaranda yagwa uko wadukoreye ikintu kinini cyane kuko umuhungu wacu asigaye afungura kiya atafungura. Umva rero nta mpamvu yo gusigarira kwa madeni nta kibazo nande yagwa. Murakoze cyane kuko burya hari abantu iyo bamaze kugira n'ideni y'ibihumbi 10 kugira bayakurihe niba byoroshe. Burya nasanze kuriha n'umutima n'ingabire. Hari abantu Imana itahaye ingabire yo kuriha. Mugabo we ndevye ubwiza bwawe biragaragara yuko ubwiza ufise mu maso bigaragara ko n'umutima ufise umutima mwiza. Umuntu wese atari ideni aba afise umutima mubi. Ivyo birumvikana. Nimba bishoboka murashaka kucamushira ko na 5 ngazoca nzana kwena. Nta kibazo nzoshaka gushira kuri ejo ntangorane. Nzoyagushira ko ejo ntakime ko nandi nzoyaguta binsabye kuko waranejeje vraiment warantangaje kuko akubaza akantu gatoya. Wowe ufite fiancé cyangwa umukunzi? Dumu mama ariko nta mugabo mfise napfakaye. Ujya niyo nkicemera yuko abahungu bakino gihe cyangwa abapapa batakibona. Nk'ubu nagiye abandi umugabo nariko naravuze ijambo badowe mugabo murashaka kumuha amafaranga nkagenda. Sawa ngenda yaza. Imana izaguha umugabo mwiza. Ariko Imana irabibaniza ko. Allo? Rindira nka 30 minutes. Chara gutelefona tuvugana. Kutakiza kandi kugira icyapati. Umva ntaje kuzika abandi bashobora kuzika. Okay, nacyo bitwaye. Wow, urazi kuberewe. Narabuze impuzu utoberwa nayo. Impuzu yose wambaye wamuberewe cyane. Urabona ico gikwembe? Uraberewe cyane. Komengura umufasoni. Mu byukuri uraberewe cyane. Urashaka gusohoka ukagenda? Hamagara umuryango w'internet. Umuzungu iyo mubwiye ko aberewe akubwira ati merci beaucoup. Mugatwebwe abarundi nuko ucyunsohora kweli nta no kunshimira ingene ndakubwiye kuberewe. Nta kibazo nuko abarundi tumeze. Iyo umurundi umubwiye ko aberewe akubwira turakoze. ahubwo shani bagiye kubwira umva zime ngo batakuyimbye ndakubwiye ntusubwo turi kumwe umuzima turirirwa mpaya makuru umva shari yagendera heza igiye anga biteze amakuru meza amakuru mani naho kwizerwa uratonga ngende Burundi yuheretse kafise amahera igihungu cyabutse kidandeza n'amacapa iki kimaze bisigiza numva twagiye akazigize katujana amacapa kirayazana n'ukuntu kanyigisha ibintu byo kundaba kinyibwisha amajyamba ndavuga ati wa gihungu ugenda gati chambara gutewe kanya aya bremo ya kibi so gifise amahera basi gifise n'amahera chapati akoze kugira ubuye ntagire n'amafaranga byose byamujanye kwa mukacyo gikoze akaciyumva ngo tunagenda ashaka akana nje ndagohe aya mara cyo gusahera
Kusanga ntibira cyangwa fresh. Man, no so go. I feel so very it. Abantu ngabo je barashamye chapati, adance chapati. Bihimbira nga. Man. Tubona muri very tumbo. umunsi umwe muzoze kudutemberera mugari muzoshika mwira sister yonye cyawe Nacho ukingana guterera kugana soko. nobody umudamu mufuko birayi umudamu mufuko birayi ukazokumengo ni rusashi. Mani kuri uno mwanya nta rukino Barcelona mbona ikina ishobora gutsinda Real ahubwo muri El Clasico bibaye bikeya power tank oya wapi bitanu zihuye ndakubwiye ngo urabona ivyo bitanu muri El Clasico Real izobitsinda ibisindo bike bitanu kabisa nicoba ngo ngurukwirerera ko rugukunda uracirukana wena hanze ko umuntu akaze rumuje cirukana ahubwo n'amakofi gero gihaje musi cyo zangani no kwegena hagiri bihimbiriye aba mechapati ni menshi baje amahoro ufise shama banara cirukanya kera ikamvira no mu buzima Burundi naho rero ndakireka kubera ko est umva icyapati ziyo est azibona mvangira ngo bagira umunsi mukuru nta yindi cyapati ashobora kurya naragerageje ndajya kuzitora handi kugira ndamu ayiriye gusa acareka nimba shiramo ibiki ntabyunze mu macapati ariko est rakunda icyapati ziyo kabito zisonga yarahaye umuti hama nkaguma ndagwa nka rero nimba gwaradahaye umuti cyo nzishaka kuno ndakibona nkashishwa ndavengwa nyene nkabura nyoje kuvoma sinero gikota numva gishaka mba cyashinana nakibona mba kipa akana musa kibongesha ariko turacaje baje numva nisonze ntaco ni mwatetse mwarahevye guteka murafunze mvuga turafunze byo gupfunga biratura cyane byamusikira hari tafsi cyake ngende turabona ucenze chapati zironze hagu chunzana nanje sha ndahenze cyakora ngaha ikusikije wanje gusa Hama bro ndakubwira urazi yuko burya hari igihe umuntu yisanga yamaze kugwa mu rukundo mani umutima wanje wose usigaye uri mu rukundo ahantu kanaka byagenze gute urumva ari ahantu nyene hari umukiriya yahora aza kungurira icyapati hanyuma mu nyuma baca bara amakomande yuko nzora ntwara icyapati wabo kuko bafise musaza we adakwije neza mu mutwe urumva nta ginjya izarizo zose atari zo chapati icyapati zanje cyazikunda nizajya gusa amaze kuzikunda cyandonka nze ndazitwara ku munsi hari umukobwa bavukana nawe umengo ni mwiza urabona hamwe Imana yovuga kuko Bibiri tubwira neza ngo mu gihe Imana yashase ko Yesu avuka ku isi ngo yararavye umukobwa mwiza ari ku isi isangana Bikira Mariya ikiraca kwande kwa Bikira Mariya nukuvuga hamwe rero Imana yoshaka kandi kuzana Yesu kuko ndazi nta wundi mukobwa mwiza hari kuri ino si ndabona aya maso yanje arabona atari uyo mukobwa bro none umaze kumubona umaze kujaho hano kamubona uwo mukobwa byagenze gute nta nari murigera umuvugisha nta nari mwe murigera muvugana nyene urabizi neza yuko amaboko atangana naramukanya gusa ndamukunda n'umutima wanje wose mugabo sindigera ndamubwira ko ndamukunda sindigera nubahuka kuko n'igihe mba ngomba kubivuga umutima ucusimba kavuga ati ndabimubwira cyangwa ni bya bindi bati amaboko atanganya naramukanya bro umanuye ivyo uko abameze kose yaba n'umwana wa ministre uragenda ukamubwira ko umukunda ariko umaze kubaho ufite ikintu kikuniga mu mutima wawe ni defu rero igukuntu uzogenda kumusaba nk'urukundo muvugane mumenyerane ntihazobura aho bice bro kuko maze kubujana icyapati iwabo arazi neza nta wambwiye ko ujya muhungu atakindajya atari icyapati zawe ntiwumva azogukikira ko atazokubuza kuja iwabo azogukikira he urakoze cyane reka njye umuti okay hama ku mugoroba uze kuzanda guha icyapati zibiri na kare abanyarwanda nibo baririmbye ngo
nturare utabivuze ngo ivy'ejo bimenya bejo bro ndaza kujya Pole sana kweli. Shanda hatsope. Mbona musi mwatitse? Ndahiga tuza kurya ibitoke n'irengarenga. Kumutatitse umuceri from chiki. Kingeza gute nawe kigiziye zikirashisha ukuntu sindi fiona nacho ukuntu kiguma kizanga uzi n'impamvu ituma azanga hapframe cyane hari ibindi bintu biri inyuma byinyegeje nta kintu na kimwe n'ukuri je gusa banumva nyene umengo sinzi hari ibintu kigira kije kiramaze kwibonege kumengo nico gifise ubuzima bwacu kinanjisha kuburyo numva umengo sinzi ihangane mwana wa mama uhagaciro kintu gituma azanga ubona ko yesi twabuze ikintu iyo fungwa kugira ngo yumve kameze neza twarazosuga muntu nukuvuga naho yoza kubita amagendera gakubita amashiti amwe yasaze umwakiruko bagaciro cya kintu gituma azanga undi wihangane mukobwa wa mama sawa nta kibazo gusanzwe bigerageza ariko mvaje kirashije igihugu kiguma mu mupira umwe kiguma mu gikabutura kitoga nuko gakira hamwe ngene gutosha patizo zo humva kiriko kirananukira impudu zazindi nyene nje kingeza ahantu kuburyo mvuga ati sinzi gusa reka twireke kubera we mugaya bari jewe umuntu ndagikorera shewe ntacu zurikomeza bizohera zobiba muko nyene kugwa musaza wawe umusi nta muntu agica fatiza wahaye bakumbwira yuko amungu adahari twaramutwaye kwa Rujanti nijoro yarakomeye cyane tuvuga ati tumutwere kwa Rujanti kugira ngo areke kuguma amenagura ibintu nta kibazo muraza kuzimuha niyavaye uye ntave n'umusezo marayigiye ahubwo ntuzonasubira no kuzana izindi ushobora kubitahura none ndikuvuga neje sinzozana kandi capati ejo ntagiye n'undi musi uzozizana ariko nimba ushaka amafaranga y'ibyo utashaka kukuriha aha mukazitwara ukaja kuzimenyera hariya nimba yaragize ikibazo sinobarihisha mu by'ukuri kuko mwari musanzwe muri abakiriya banje sivyo agwariye kwa Rujanti mu chambre kombi ivyo ni vya famille uvyo we ntibikuraba nakujya kujya kumuraba cyangwa twakubwiye ko zitwaranye ko twe twagoye akazi ko kuzizana ngaha muhira byo kuzana ngaha muri byaraheze usamusigare ntabwo dukeneye nyene ndakubazi warahombye bimeze gute kutagizana icapati muhira shaje ndacyakora kweri ahubwo nyene wa muhungu yaragarutse umuhungu yuwe kujya nyene na yes kuko bambwiye yuko mwamutwaye kwa Rujanti nibyo ntabwo nindi yabikubwiye Kanyana Yesu wanje ndamwica ugiye mu ngari muhira nigeze ajya kwa Rujanti nigeze ava muhira cyamufise ibyo mupfa wewe sha mu by'ukuri nta kintu na kimwe gusa je narazizanye ndazishikana cyambwira ati ujya muhungu si hari ati twara mutwaye kwa Rujanti ntuzusubire kandi kuzizana niyo mpamvu nta kizizana yarakubeshe utangura ubandanya akazi kwa rugatangura ntigeze ava muhira ni hari ahubwo yarakubeshe ejo notangura
Ijo yatangura ahubwo yavyakunda watangura uyu munsi nyene ku mugoroba. Ningene wamemba neza mu vyukuri. No kwanga kuzandazana icapati. Uze kuziza nanje nagumye nimbesha ubyo mu yagize ingwane nyabi yarahomvye. Yaromotse yagize nturumva ahubwo mbere Imana ishima ko naduho. Murakoze cyane. Ejo inkoko niyo ngoma nzozinduka ndazizana. Sawa nantuzume. Mbe wa mutwaro gute? Nubu nta n'igipapa kiraza kukubaza bya bipapa nyene usanga babifise inda nini. Nta n'igipapa kiraza kukuvugisha. Wapi je ntavyo nshaka. Ubuzima ndimwe burakwiye. Umubiri kwera uragukundira. Urankundira ko yabuta. Ko numvise ubuki ngo umuntu amaze kugonja ubuki biragoye ko abuheba. Oya bivana ingene wafashe inzira neza. Iyo ufashe urugamba ukarukinamwe neza biragenda neza. Murakoze cyane. Sawa ntuzume mukiresha. Oya nzozana ejo mu gitondo. Kirandira bishapu none kuri kura. Mawe. Ando wanyene usira. Ivoka biyoba. Ubugari. Kanyana. Ibyo twonde sasa bitambara kaguma kibisesura besura kumuganira jya mu cyombo ugira uvuze gute ugira ivoka. Ivoka. wowe nta namakuru ufise hewe bijyana gusenira wowe urakomeye neza mu mutwe hatembera ubwonko bwawe burapasa wowe bimeze gute none nakoze kubona wowe nuko ariko kubitwa ariko akora ibyo atazi ahubwo wowe nawe sanze urinda kurandenze hewe urashobora kuba ugakora ibintu nkabijya kweye ufise ubwenge butembera neza wakoze ibyo wakoze ntubizi aha nuvuye ko icyo wakoze kibi utakizi uri kabagore mundi nta bwenge afise bukwiye we nawe ufise ubwenge bukwiye inkumi nkawe ngana kugeza umugabo ugakora ibintu nk'ivyo ubwo urakomeye neza mu mutwe ukuba ukabwira umuntu uyu urezi kadafungura ashobora gufungura icapati zivuye hano hamwe ugacufata hahandi nyene hamwe zavuga cuza kwapo kaza kubwira mu ngo uyu yari yakiye wafise wamujanye bya mu kwa mujije ntazaza icapati wowe urafise ibintu zozera mugabura wewe canka azojya wewe usabye nagombye amenye n'izindi capati zahandi rega gumye gicapati izahandi ntako tutagize ntiwamenye ko adashobora kuzigiza ahandi kuko wowe umeze uko kuri kugorana vrema wowe gimanura ivyo bako byabo umugore wo mu mutwe atugore nawe ukomeye vrema mutugore none tugoma dutunga abasazi babiri ngaha mu nzu nabonye gusa tugize agumye amenye dicapati zahari ahandi kuri zigiye capati tujya mugura twari gaza ni capati zitameze neza none ubu rero niho zigiye kumera nabi bwabeza zimeze neza umviza nakubwire ivyo wari kubikora ariko aratira zizana twabikora twagiye basi navye ndiko ndaharira hamamura muzanira rero umugabo ari butozaja kuzitegerera ku irembo wowe umviza nakubwiye ushaka kuba ngaha neza mu mahoro n'umutekano duhuza twese tusenya ku mugozi umwe ubaha amategeko yo ngaha ubahiriza uyu sawa wavyumvisa rero nivyo no hama ntidusubiye konegiri sotora turaje raja tumutware kumugirana basi sawa ngo tumujane ya mushomba tugende mu cyomba tugende ingo mujane kwanza woje ni telefone wakoze cyane kunyitaba kuri uno munsi kuko no musuda sanzwe cyane mu buzima bwanje ndakubaze sinzi ko umaze kubona hari sinema ndundi yigeze gusohoka yitwa Kanyana harimo Kanyana hakabamo na Berahino ndayizi okay nawe witwa Kanyana so kubw'ivyo rero Kanyana na Berahino barakundana cyane umunsi wa mbere uza kunshorera icapati numvise ko witwa Kanyana naki nibona yuko naje no Berahino mugabo byaranani ingene ndagushikira ndabikubwira so kuri uno munsi mu vyukuri navuze ati reka ndakubwira kiri ku mutima nkuko nigeze kubikubwira yuko atamuzu nimwe ibaho kuri nosi ushobora kwambara ngo nubegwe kubw'ivyo Kanyana nagomba ndakubwire yuko umutima wanje wose warawutwaye maze imisi ndakurota iyo ndakuravye mu maso iyo ndivyo ubwiza ufise mu maso mu vyukuri birananira kwihangana hajya ndaronka abakiriya benshi cyane baza kungurira icapati ni benshi cyane mugabo nta numwe umutima wanje urigera ukunda atari wewe
mu by'ukuri sinzi ko ushobora kunyemerera nkaba bera hino nawe ukaba Kanyana tugakundana. Ndakwinginze bebe. Ako ndakubaza. Uranyitegereza neza uguhera ku kirenge ushikana ku mushatsi. Ubona Jessa na Kanyana ugiye ariko yakiniga FM. Ko mugayana umukobwa asa kujyanye urabona wo mungiranya na jewe. Umva ndakubwira. Wanyitegereje neza. Urampera ku kirenge gushikana ku mutwe. Uhana ko je ndumukobwa kugenda nawe wewe. Biga umwaka wo mu gatondo. Ivyo nivyo bintu byatumye umamagara kugira ngo je nawe tubonane. Umbwira amajambo y'ubuswa nkayo. Umuhungu adandaza icyapati, umuhungu wama mu mpira umwe kira misi yose, wama muri cya kibutura nyene. Biho ndakubaza. Kuva ntangura kubona mu buzima bwawe. Hari umusubigero uhindura impuzu. Ho uramesa. Uyimesa ryari, ikuma ryari, ukayambara ryari. Nariko nguma numva ibintu binuka nkikomeza. Havuga ati uno kumarana igiki kumwanya mutoye nkarengana. Kumbe hari umuntu wo kuvuga ngo je nawe dukundana. Oh my god. Ivyo nivyo wari wampamagariye. Naguma numva ibintu binuka nguma nibazanira yarakumbe no uri kuranukira. Ndaguma ngaho ndihangana ngo nibaza ngo ibintu bwo mumbwira umwanya mutoye ngende. Kumbe n'amajambo yo kumbwira ngo je nawe dukundana. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Ubikure mu mutwe wawe. Je nawe nidukwiranye. Kanyana. Byukuri uno munsi nta kintu kimwe mfise. Kandi burya gutunga ntibisaba amashuri cyangwa ubumenyi cyangwa iki. Ni impano gusa yashize mu muntu. Kandi burya ari twitiranye ibintu. Urukundo n'ubutunzi ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Kanyana ndagukunda. Urukundo ni bisantima umuntu yumva mu wundi. Uko biri kose ndakwiyumvamo. Wumve yuko mu mitsi yanjye mu mushahano hose uragenda Kanyana. Gabanya amajambo reka kundeha kubera umutwe sha. Ndakwingiye. Bano uri kuramena umutwe ndagusatse. Byukuri rabubwo bwizo ofisi mu maso. Nibigusa na gato ibintu kuravuga ibyo uri kurasirura mu kanwa. Urabona uri kwera bwo bwize bwanje basubona mu maso. Ukaca wiraba kandi. Ukacibona ko je nawe dukwiranye. Yes turakwiranye kuko ofisi inzobe naje ndirabura. Emvamo. Ejo bona ubwize bwanje ko bikwiye kugendana mu ngo nka wewe. Ko gisa umva ndakubwira ikintu kimwe uri kuransisira numva wanageze ngahano mwanya muto numva none avomisa kandi uzuragenda ko gahoro ataruko nawe nakajya kaditwara tugufite to gahagarika ko gisa menye neza ko utodususu cya twaje kwera icyafati zanje muzazi kumane magara no dususu nk'agafuko k'umunani Change ni wanamu bya majambo adasosa. Kanyana mashine yanjye yapfuye. Ntikirako. None mumenyeshe bose nimese kwa. Telefone mubwiye. Allo? Ite boss. Meze neza. Hama agenda ku kazi. Sanze imashini yanjye yapfuye. Ngira yahiye. Nyuma y'ukwezi kose. Kwezi kari kunini. Sawa. Kanyana. Sosa mbwiye ko nzoshamara kwezi kose nicyamuhira nuko bamhende mashini. None nzoshamara kwezi kose nkomuriye. Oh my god. Kwezi kose. Kari. Bon après-midi. Gorongo ndagoruje ngagukora iki? Narinda bazanye za chapati ndasize ngaho hanze sinzi ko nzitanga. Nta kibazo kizana. Kumwe murafise stress. Sasa zirahari mashini yanjye yapfuye yahiye. Oh. Pole sana. Ndashobora kurabira nkayira bagatoye. Batakibatwaye. Shit. Kicho kizuri kwa kidana mashine nka urondera iki? Mureke.
umuntu akora amacapati we n'imashini mwahuriye he mureke none ubundi bwo urika agerageza umwabwiwe no mwariganya wowe hamana no kubona uko tugusema ndakumaze nazo ntanakora kandi abareka no kunkura mu kazi reka ndabareka mwe urashakaje umwanya sha ko urabana n'ibyo hiye bana kuvuga ngo aha ica idefari hari kuvuga ngo system ari ukuntu yari yamaze gusaza system ndikunda imetage kugira ngo atisubire kandi ikore neza nk'imino iraza gutwara iminota mikeya Kamara yes wow urabona ko kiraka mot de passe uracheyibuka mot de passe yakashirayo wow nizere kubona ko yaka gusa uzuramenya imashini mu gihe ukora koresha imashini zuribuka kuvuga ngo cyane cyane ibi biva no kuntu uyugara mu kuyizimya uhora uyizimya gute no iyo ni kosa cyane uzurafata suri ugacanga urabona ucenga uranga hari abantu bakubwiye ati kuzimya cyangwa kuredema kuvuga ucuyizimishiranga mu gihe ucomoye nko par exemple habaye ikibazo cy'umuyaga nkuba cyangwa ikini handi ucusanga imashini kugira isubire kwaka kandi bica bigorana mugabo uzimirije nga ugize kira kintu cyose hama murakoze cyane reka ndazibazana izo chapati Claude ibyo numenya gute warize jewe nize ndumu informaticien nuko nyine gusa ubuzima bwanse ncavuga ati sinoguma muhira imbere y'abavyeyi reka nanguza gataye kamacapati kugira ndabe ko no kwibesha umugabo je ndumu informaticien ibintu bya informatique ibintu by'amamashini ibintu nzi cyane ya naize informatique de maintenance kuvuga kuzirepara ni ibintu byanje cyane ibintu murakoze cyane murakoze namwe ubona kazawe kugaye umuntu utazi kimurimo ariko ndatanga wazi ko nk'iyo bikora abantu nagiye gucamira kwezi kose no bambaye nk'ubundi namenyeye kwandi ku kazi takuye murabitse nari menyereye umuntu yidendereza amacapati akuyigwera aruta umuriro havuga tubyo ntacyo wabashobora mugarara Alo, namahoro. Bosi, twashaka tubamenyesha ko iya mashine batwaruse umuntu ayikora. Ego yatse, ahubwo nanje byantangaje. Umuntu yadukoreye biragaragara ko amenyereye iby'imashini cyane. Tuzomuhamagara agaruke. Okay, sawa nta kibazo. Kuri kibose cyashaka kumubona na Claude. Harike. Yes. Harike. Umenya gutuma akantu. Uravye kuko dufise umushitsi za gukoresha interview no munsi shakuje hariya kuri office y'ihangiro TV. Avyo umamagarire mbera no munsi ndashaka azakoresha interview umukiriya gombatse. Sivyo? Genda nje kabiri ubutiko. Sawa. Ubu twavugana. Urumva Yes, coming. Boss. Sorry. Yes, hello. Urumva mushise ku kazi hari umuntu abijejwe
araza kubabwira kira kintu cyose. Service zacu ni nziza cyane. Sa murakoze cyane. Nizere ko adresse muyizi. Yes, dukora amasaha saa 9 tuba tugaye akazi. Tutangura saa 2 mpaka saa 9. Sa murakoze cyane, karibu. Boss. Yes, sorry gatoya iminota 2. Yes, hello. Oh, murakoze cyane gushima. Murakoze cyane gushima. So no kuvuga twebwe dufite ikivugo kivuga ngo umukiriya n'umukwe. Iwacu umukiriya tumuha ikibanza cya mbere. Murakoze cyane. Hanyuma umaze kuzanga iwacu nka gatatu tuca tugwa bonus. Tuca tugwa aroma bonus menshi cyane ahari. Murakoze cyane kandi uzanye n'umukiriya rero n'indi bonus tuguha. Murakoze cyane. Boss. Nanije musimile kwa nahicho chakazi. Okay. Tumvise jongo watonze saa 3:30. Amase gutonda ni saa ngapi? Saa 2. Yes, nukuvuga ngo hari saa 1:30. Ijo watonze saa 3:30, nukuvuga ngo genda wicare mu biro kore inyuma y'isaha 1:30 cyuza ndagusinyire. Zeri kwa nyumvise. Kanyana. Chunda biro mu planto ujya mukozi. Umungire anzanira amazi. Angurira amazi. Claude. Kanyana. Sawa. Claude, mumbabarire hari ikintu nashaka ko tuvugana. Ikintu nyabaki canke bakurindira ngarutse mu biro tuze kukivugana. Oya, byari byiza ko tuganirira ngahanya n'ubunyana. Nibaze ko atakiba. Okay, nta kibazo gira ningoga kubera naringiye gufungura. Sorry, hama ndazi naraguhamukira cyane. Umunye wose ko ndakubonye umutima wanje uranegereze cyane. Naramabonye ko atari byiza kugaya umuntu. Umuntu wari kuyuba ariko kose umuha agaciro kiwe. Nashaka ndagusaba imbabazi ku bintu byose nabana nagukorera. Ngirira imbabazi Jacob. Mu byukuri jewe sinari namaze no kuvyibagira kera. So ntugire kibazo ndakubabariye kuko kenshi iyo kubise umugere gikere ubucunguruje. Mu byukuri iyo nahura mu buzima bwanje n'abantu nkamwebwe sinari gushika aho ngeze. Nibuka nkikivuka hari umugore w'umubanyi nagiye kujya yiwe kujya acarantuka aravuga ati iki acabwira mama ati iki cyana cyawe nta kintu kizovamo. Byatumye niga n'ingovu cyane. Ndaheze ishuri kubera navuga ati uyu muntu yavuze ko atakintu nzovamo. Bica bimya inguvu yo gukora cyane. Nawe ntugire ikibazo ndakubabariye mu byukuri kuko nawe sibowe ni satani. Courage kandi usigaye ukora neza cyane. Okay. Mwashobora kumpa ifite tukagenda gufungura? Nta kibazo. Urashobora ku cyari. Ndabira bino bintu ushaka. Mara bashanzoheza mfunge no kwimana. Ndabashaje mukomeze gusa. Yo mara jini uzishuri. Ndabishaka gukomeza gusa. Uramurira biki? None churaba niki? Mira bijanye cyane. Hama. Hamera chata jamashuri kubera n'ikibazo. Nibiki nawe. Soje kugenda amatwiga. Chinyi warusha. Sana pana kuruhaguza. Kabase manze ndagutera mu gatoyisha. Ushaka ukwiga. Kwiga ni byiza mukobwa. Kwiga ni byiza. Uzi n'amakuru. Ndiko ndiga bajora muheba suke. Yini abari mu kwara. Abona ndabwira bigiko gumubwa tubikine biki. Wa mungu Claude. Mwana ubwira ko aratana amacapati ngaha muhira akandiraga hashishwa nkana. Imana iratse kwibukibwa. Zagenze gute? Ibikwe. Biziko Claude dusigaye dukorana. Inde. Aho nyine bacambwira na chef wacu asigaye afite donoti rero. Asigaye asa neza gute? Sa?
mpora ndamuraba nkamwitegereza nkavuga ati none namubwiriye nabi iki namutukiye iki sha kirazira kugaya reka brage sha ni wawe ninge ngabongo rashisha ibihingosha reka brage ibyo rero ndiho ndakubarira ni uko utazi amajambo namubwiye naramututse nongera ndamutuka ku buryo ubu nyine amaso yanje ngira n'isoni ryo guhuza amasomo sa muko muhamagara hamagara chef sa sorry ngo chef nyene wagira chef nyene waramututse bagize ubwo nunama aha aje tuvuge tumukobwa wige ongere wige amashuri na menshi nibyo ndimo nshaka nuko bingora nta makuru rero sakaze gute Jeko navuga nahero kumbwira ngo nagahimbira ibintu byinshi ndagutaza n'umugambi wo gatukanuka ukakirukana gahimbira kanyemba sindavyumva neza sindavyumva cyageze reka tumanze kwiga cyo ni nkuru ndende mu kubara cyavuga ati nyene aho ngeze kumva isoni sinzi harasa bese twashitse cyewe tunaguye hasi wa mironda na none uyagombye nashize rero muri chambre wa mwetwatura ingene itato agenda itato ukoko nuko banse yuko uno musi ku mugoroba twasangira dine kuko bavuze yuko urwaye hari ikintu nari nifuza ko uno musi nokubwira kuko ino tariki nimba utayizi tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ni tariki yanje y'amavuko kuvuga uno musi ndafise isabukuru rero kuri ino tariki nshaka yuko novuka bushasha nshaka yuko mvuke mfise Claude Kanyana sinzi ko ushobora kunyemerera Antoine tangaye cyane sinari nzi ko byokundanye nukavuga ati ubwo rukundo bafite kandi rubandanye kandi ko nakufashe nawe ikindi gira kabiri ndaryohewe cyane ndazibazi ko nkabikwankira ndakunda cyane rere harakanye numva ubushuhe bwa numvaga parfait wisiga urabona ko wakitse wegera Imana uzasenga cyane kuko urabona ahantu Imana yagukuye kari habi kandi urabuja muri sala bakamugora ushatse uravyumva wegera Imana nyene n'umutima wawe wose n'umubiri wawe wose ukizwe nyene neza ama urabiko bijya ntibizosubira gufata bijya mu gihe uzoba uriko urasenga hari ibintu bitazosahuza biragukurikira inyuma yawe sinibaza je none ko nari je nari meze nk'umuntu asinziriye ibintu byose nabona nk'ibintu bisanzwe none uko je bijya bintu nabibona niko namwe mwabibona twabibona niyo mpamvu nkubwiye ati bakwiye gukizwa so merci sana kwa jino ubahongeze ndahakesha wewe Kanyana karibu karibu nene karibu bameze neza nze neza yakize uvuye he ngari kukazi gusa hari hano naciye harano wari waciye Chambre yakize nandi ndabona mugira ati ese uzarasenga nakize ubu ndameze neza ntanguranye n'imefise ubu ibintu byose ndabibona nyene je ndameze neza bure mu Imana ishimwe ngana namaze kuruha ndazi ko nabaruhishije ariko ndabasaba imbabazi nk'abavukanye mwanyitayeho basi ndabashimira cyane gose sinumva uko no bivuga sinumva ingene no garagaza umunezero wanje ariko kano kanya nyene ndumva yuko ndumuntu akwiye basi afisi agaciro basi no mu buzima atwan ndumva muri misi ndimonyeshe frama ibintu biri ku nzira yanje biko bigenda neza sister ndabona ibintu byanje Imana bikora byishirira rimwe sister cyuko inanagize umubabaro n'agahinda niyumvira ko ukuntu udusigarana n'uyu musaza wanje ngaha mu gihe atarakomeye ntigira n'ubwo wabukubwira ko yanjye niba narose umuhungu dukundana tubyumva kumwe kubera ko navuga ati urashobora kutantahura umbwira ati ese nawe twamusiga wenyine twamureka wenyine gute
ariko ubu reka ndabwiraho n'akajya kubikubwira kubera ko mbonye umunezero wa mbere ndavuga ati sinoreka gusangiza nanje umunezero nari nsanzwe ufise ujya mu Claude dukorana ku kazi turakundana. Claude nzi azana icapati ngaha umbwira ngo hano ayare none ushavuga ati sirazunguruka kwe nanje byanteye isoni ndumva nyine sinzi ariko nta kondi nyene ko Imana ifise ukundi ikora ibintu kugira ngo ushikane ku mugambi wayo. Ko waramusavye imbabazi ntikureka gute kumusaba imbabazi kandi muzoca mugira mariage n'uwo muntu uramuzi wa Claude wari wari oya muzoca mugira mariage yawe urakuzanira icapati igihe wari urwaye mu mutwe oya nyine ndajya ivyapati none je sindajya n'umuce waragiye nyene mugabe ku capati warazikunda cyane nzomubona muka nzomubona n'ukuri wow kandi rero yaragukunda cyane ndagomba kumubona numva tuzoca umubona atuzajyana oya reka umunsi wo kuza nawe tuze bitegure tugira ngo ubu rero wabonye yamaze kuba umubosi wumva umukunda bishobora kubona byinshi ho wamusabye imbabazi ntamunsi kuza umusaba byahetse okay hello Hello. meze neza I'm sorry kubw'uno munsi naje nakire kuko nari sanzwe nzi neza yuko atakazi kenshi gahari so today nizere ko umusazi w'umuzi ko ari umukozi mugenzi wanyu Kanyana. ego nagomba ndabwire yuko mu minsi iri imbere okay so navuze ati reka ndabibabwire kuko byo bari byiza kuko mwe muri inshuti ni inshuti nawe uri umugenzi kandi apare kuba inshuti twese turakora hamwe kubw'ivyo rero mu minsi iri imbere je na Kanyana tugiye kugira mariage kubw'ivyo rero nagomba ngo ndabamenyeshe ko ari umukunzi wanje turi mu rukundo nimwaheza akazi I'm sorry kuba nabibabwiye kuko iki si kibanza ciza nabibabwira uno munsi muca muheza akazi saa 7 tuca tugenda ndabicarika ahantu ndabibabwire neza sawa tugende kuraba mu biro nta kintu ngo ndakubwire mwakoze saa 7 Kubutari bwambarire. Kanyana na boss. ntangishasha wanje yansigaye ndabizi Nikubutari bwambarire. Yemwe murahisha. nagira murabizi aho Reka ndatangaye. Habonye Kanyana nawe arabuze n'icyo avuga. Wala mamaye. Kandi mukabitubwire. bigiye bije amaze kubimbwira agoye n'ubutaro bwizaho Gusaje dukorana ngaha. Abantu ari bwembore na reaction nimwe bushobora kuba berekana bari kumwe. Ash. Reka turindire saa 7 baje tugenda. Nuzi none urujya ni boss katundire twarebe biza guherera Ash.